Ishari n'inzigo, igoro nagahinda nogutumutwe nivyobigire vyice ababanyi bacu aho hakurya mu Rwanda. Ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda gisanzwe gikoreshwa na Perezida Paul Kagame caraye gisohoye inkuru kivuga ko Perezida w'u Burundi nyene icubahiro General Major Vyice Ndayishimiye yahawe amabanga yo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu gihe yagirizwa kwica abanyamurenge muri Kongo. Iyi mvugo ikurikira amajambo Perezida Paul Kagame yarutse gushikiriza avuga ko u Burundi n'u Rwanda ari nk'impanga. None ibi vyose vyoba bisigura iki? Niye ntumbere inyuma y'aya majambo kandi nize ngaruka zishobora kuba muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko canye muri Afrika muri rusange. Ikinyamakuru Isomo TV cagerageje kubica hirya no hino muri kumwe na Masabo Monfort. Ikinyamakuru igihe ni ikinyamakuru gisanzwe gikoreshwa na Perezida Paul Kagame gakorera mu Rwanda, kigakorana na Pacifique Ninahazwe na Fokode na RPA na Babogo Rugurika mu gucafuza u Burundi no kugerageza gusubiza u Burundi mu ihumbi mu kubasubiza mu njyane zamo. Mu bisanzwe tugerageje gusesangura ano majambo n'ino mvugo. Iyi kinyamakuru nk'igihe gikoreshwa n'u Rwanda kivuza amajambo akomeye nk'aya ku mukuru w'igihugu cyane yaraho amabanga akomeye ku rwego rwa Afrika, akenshi abari intumbero zitatu zishoboka. Intumbero ya mbere gucafuza isura y'umukuru w'igihugu n'igihugu asanzwe aserukira, ico no kwita delegitimation diplomatique ku rwego mpuzamakungu. Gucira igitutu ca politike ku Burundi na cyane ku Burundi bubangamiye ingabo za RDF zikoranye na M23 muri Kongo mu mugambi wabo. Ubwa gatatu gukoresha itangazamakuru nk'igikoresho c'intambara y'amajambo, ico no kwita guerre de communication. Mugerera akarere ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gasanzwe kabangamiwe n'intambara zihuza ingabo za Kongo n'ingabo za RDF ziciye mu mutwe wita M23. Ibihugu bidasanzwe muri aka karere cyane u Rwanda rutegezwa gukoresha imvugo nk'izi zibogamye mu ntumbero yo kugumana ico no kwita position muri centre géopolitique Rwanda rusanzwe rufise muri centre géopolitique. Reka turabe ku mvugo impanga Perezida Paul Kagame aheruka gukoresha. Impanga batabizi mu rurimi rw'ikirundi bivuza amahasa. Mu mvugo ya politike Paul Kagame novuga ko yagerageje kuvuga mu buryo bubiri nobabwira. Mu ruhande rumwe no kwibutsa isano rishingiye ku mateka, ku rurimi no ku muco hagati y'u Rwanda no Burundi. Iyo mvuze ururimi mu nyumve neza simvuze Rwanda no Burundi bavuga ururimi rumwe ko bamwe benshi bavyihendako ndetse bakitanya bakavuga ko n'ikinyarwanda n'ikinyamurenga ari ururimi rumwe. Ntabwo ari ivyo, ahubwo ni indimi dushobora kuvugana tukumvikana tamusemuza gihe hagati yacu. Ku rundi ruhande bishobora kuba uburyo bwo gushaka kuvuga ko igihugu kimwe kibangawe n'umutekano muke n'ikindi gihugu gishobora gufatwa n'ivyo, kandi koko niko biri. U Rwanda no Burundi abanyarwanda barakwiye gutahura ko Burundi bubaye mu mutekano muke n'u Rwanda nibojya bajyame ngo nabo bari mu mutekano, ihibambewe ntivyoshoboka. Ariko gusa no kwibaza nimba Paul Kagame avuga ko u Rwanda no Burundi ari nk'amahasa, ni gute habandanya habaho amajambo aguma ko keza urwanko no gucafuza bamwe canke abandi ku mugaragaro. Aha kandi nuwo kwibaza mbega Perezida Paul Kagame yoba yibutse ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa uno munsi abonye ko Perezida w'u Burundi agiye guhabwa amabanga yo kuyobora Union Africaine muri 1994 apanga gukubita coup d'etat niba Perezida ntibantunganye, yabicishije ku mukoroneri batazira kagajo filime ari we yahavuye aba umushikiranganje w'umutekano wo kwivuna abansi mu Burundi. Paul Kagame abihagaze inyuma wakubite coup d'etat, nubwo buyo yaje kumuca mu ryahumye akaba ni wakubita coup d'etat. Paul Kagame ntiyarazi ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa. Reka tuvuge mbere tuvuge ivya hafi. 2015 ateza coup d'etat mu Burundi, abiba amacakubi agerageza guhitana bamwe mu barongoye u Burundi ndetse bamwe akabahitana nka Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ntiyarabizi ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa. Yoba vyibutse uno munsi namwe gerageze mu vyibazeko. Reka ndababwira ingaruka zishobora kuba mu karere ari hamwe y'amajambo yobandanya uko. Hamwe hobandanya haba gukwiragiza no guhangana mu majambo, ingaruka zishobora kuboneka muri aka karere. Ingaruka ya mbere, umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ushobora kononekara ndetse bikava mu majambo bikaja mu mashi, bikava ku rwego rwo kuganira canke rwo kuvugana bikaja mu rwego rw'intambara. Akarere ka Afrika y'Iburasirazuba gashobora kubandanya kigaburamwe ibice nkuko bigaragara ubu bikiri muri guerre froide. Hariho imigwi itandukanye. Mbere hano babwira ko yase gushika ubu bigaragara nk'icuka kitagihagaze neza. Ubwa gatatu, intambara y'amakuru n'imvugo bishobora gusubirira ibiganiro vya diplomasi vyari bihari. Ubwa kane, abanyagihugu bashobora kurushiriza gucikamwe ibice mbere tukankana bigakomera gusumba
uko vyari biri nk'uko vyagaragara ko abanyagihugu bo bari baciyubatse bitari bw'abatandukanye. Rero ibi vyose aya majambo yose aterwa n'ibinyamakuru ntabwo biza gufasha mu karere habe na gatoya, ahubwo biza konona amahoro n'umutekano mu Burundi bugwanira iteka. Reka ndababwira ikintu kimwe, Perezida Paul Kagame mwibuke ko ataco yigeze amarira Union Africaine igihe yayitwara, ahubwo yafashije mu guca mu Afrika ibice binini no guteza intambara muri aka karere. Rero ntategwa inzigo n'ishari no kuba Perezida w'u Burundi ahawaye mabanga, namurindire gatoya hari ivyo azokora atigeze ashikako. Nikimenyamenya akotsingira mwaratanguye ukabona Perezida w'u Burundi aho yagurutse akavuga ati negative ibi bintu ntibishoboka muri Kongo, ntibishoboka ku Rwanda ruhaguruka rukarenga imipaka ruja guteza imitekano muke mu bindi bihugu. Nimba Perezida w'u Burundi yarashoboye guhangana n'ingabo za RDF akazihagarika ku mugabo yari ku migabo n'imigambi mibi yari ifise ku leta ya Kongo, nta kabuza Perezida w'u Burundi azoshikana Afrika ku bwiyunge budasanzwe nkuko na wenyene yabivumereye mu ijambo yashikirije. Nagire mpanura ibinyamakuru vyo mu Rwanda, ibinyamakuru vyo mu Rwanda mwiyubare kandi mwitonde, mugira imvugo iharanira kunga abarundi, kunga abanyarwanda, kunga abenegihugu bo muri aka karere, bo muri Afrika yose. Mureke kubiba imvugo amacakubiri no guteranya ibihugu. Mugomba kwemera gukoresha imvugo zikomeye zo kunga abantu, hako mukoresha imvugo zihengamye zizana amakimbirane hagati y'ibihugu. Kandi mugomba kumenya ko ikinyamakuru ciza ntigikwiye kwitwararika gutyoza canke kuvuga amakuru aca ibice abenegihugu, ahubwo mwakagombye kwitwararika kuvuga ukuri no gutoza amakuru mu buryo bwimbitse mukashimangira amahoro n'umutekano mu karere. Rero tubasezere tubamenyesha ko akarere kacu gakeneye ijambo ryo gutuza no kubaka, gakeneye amahoro n'umutekano, kadakeneye amajambo yo guteranya. Turi kumwe twese birashoboka. Murakoze.